Nsubire ndabaramutse banywanyi mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza musanzwe ikaze cyo gukurikirana amakuru aba ariko aravurwa cane ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubashikiriza amakuru yo kwizera avurwa mu bisata bitandukanye, amakuru avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, eka mbere na za nkuru zinyegetswa abarundi nazo nyene turazibatohoreza tukazibashikiriza mu kazi kurikirana ku minsi yose gaha kuri chaîne yacu. Muragira mukurikirane andi makuru yihuta ariko aravurwa mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Nisanganya ikomeye cyane mwabibonye mu ntango z'aya makuru nkuko mubiraba ku masanamu. Nisanganya ikomeye ibaye kwisima ku modoka yaritwaye isima za Buseko, aho yagize isanganya yabereye muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Muraza kuvyumviriza, turaza kubigaruka ko, muraza kumviriza ivyononekaye, muraza kumviriza abagandaguritse, turaza kubigaruka ko muri aya makuru mwiyo saganya, muraza kubikurikirana ido n'ido muri aya makuru. Turaza kunyarukira no mu yandi makuru avurwa mu bisata bitandukanye, turaza kunyarukira mu makuru arabana na politike nayo muraza kuyumviriza, turanyarukira no mu makuru arabana n'umutekano nayo muraza kuyumviriza ido nido, turaza kuyagaruka ko otegereza kuba warafyonze kuri subscribe canke se sabone, kuko iyo wafyonze ko turonse bene makuru n'ibiganiro nk'ibinyene tuba turiko turabashikiriza, iyo tubirungitse ucuba mu bambere barashikirwa navyo. Reka nasubire nabaramutse nabaye kaze mwisango y'amakuru muragira muyakurikirane ayo n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nemeje kubabwira ko ari sanganya yabaye ku modoka ya Buseko yaritwaye isima, aho bivugwa yuko nyene iyo modoka yagize isanganya igeze muri komine Mugamba mu ntara ya Bururu, hari mu Gaturu ho kuri uyu wa mbere, kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo rya 22 mu Kakaro uyu mwaka w'2022. Igihimba c'imodoka cikorera imizigo caratandukanye n'ikigenzwa gica gitembagarira mu nkombe z'ibarabara. Imifuko itari mike ikaba yamenetse nyene, yasigaye ikaba yariko iregeranywa. Bikaba bivugwa yuko nyene ku bw'amahirwe atawapfiriye muri iyo saganya, ariko babiri mu bari muri iyo modoka, umwe akaba yakomeretse cyane, akaba yaciye ajanwa kw'ivuriro riri hafi ngaho nyene muri komine Mugamba. Abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bakaba bihutiye gutabara, ndetse hakaba bivugwa yuko hagaragaye abanyagihugu batandukanye bariko barasahura amasima yari yamenwe n'izo modoka nyene. Niyo modoka ya Buseko yariko irayunguruza yajanye mu ntara zitandukanye. Bikaba bivugwa yuko nyene abapolisi n'abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro bihutiye kuhashika ngo batabare. Bakaba batanganje yuko atawe yagandagurikiye mwiyo saganya, ndetse bagasaba abanyagihugu baturiye ngaho nyene kwirinda umuvuduko bitewe nuko ico gice gikunze kuberamo nandi masaganya. Bagasaba bagendesha nyine ivyo vyuma byo kwiyunguruza kwirinda umuvuduko, kuko ariyo soko ikomeye y'ayo masaganya abera mwayo mabarabara. Dutandukire ayo makuru yariko avurwa ngaho mu ntara ya Bururi, tubashikirize nandi makuru avurwa mu bisata bitandukanye. Nayo babwiye ko tuza kubashikiriza arabana na politike. Mu makuru arabana na politike, ndeka ndacakubwira uko vyaje, kuko muri ico gihe cyose abarundi ntibwari babone yuko hari ico kibazo. Uwatanguye kuvuga ko hari ikibazo ni mu nama yakozwe i Bujumbura habita Yusumbura 1956, Jean Paul Harwa ngo yatwara u Rwanda Urundi muri ico gihe ku by'Ububirigi. Rero muri iyo nama niho, kuko abantu bari batanguye gusaba ko twikukira, acabona ati abo bose bariko barikukira ni bamwe twigisha tuvuga yuko ari bihangange bameze nkatwe, none raba baraduhindutse, reka rero tuzane cya kibazo
twabateye aba ariho tukivuga, arabivuga ngaha aravyatura ati ntimushobora kuronka independance kandi hakiri ikibazo c'abahutu n'abatutsi. Aho ikibazo cyaje gute? Rwagasore niwe yamwishure mu byandiko ati muribagiye ibyo mwakoze iyo myaka yose mwadutwaye mwigisha abatutsi gusa mukumira abandi, aho rero ngo ikibazo ngo ni c'abarundi kandi ari mwebwe mwakizanye. Ati jewe ndazi neza kurusha mwebwe ico kibazo, hariho abakene mu gihugu, abo bakene nibo dutegerezwa kuraba, bava mu baganwa, bava mu bahutu, bava mu batutsi, nibo dutegerezwa guha uburenganzira nabo nyene bakaronka ico bajeje muri iki gihugu cyacu. Rero uko yatanguye rero, uko politike yajemwo, nuko hagukoresha kumwe kwa kera imiryango bazanye ivy'amoko bija muri politike. Uko nuko byatanguye kuri muri politike, uko umuzungu atanga ubutegetsi aravye ubwo bwoko yaremye. Ti wewe twakwanditse ikarata yuko uri umututsi, okay, urashobora kuja mu ishure yo gutwara, ejo uzoza tuce tuguha aho utwara n'ibindi. Wewe wanditse kuri umutoya, wewe ntushobora kuja muri ariya mashure kandi ntuzoshobora gutwara, n'abatwara bose barabakura. Rero abarundi nabo muri ico gihe novuga yuko twari dufise Rwagasore. Turavye mu Rwanda barabishoboye, barashira ku butegetsi abo bari bakumiriye bonyene kugira ngo babwire ati bajya nibo bansi, bajya nibo ntabwo ari bakava amahanga, twebwe tuje kubafasha. Ntibavuga ko n'abari bakava amahanga, ati oya twe turabafasha, mwikure abo bakava amahanga ba kera, twebwe bashasha tuje kubafasha. Bamwe rero mu Rwanda baravyemera, batangura kwirukana. I Burundi rero abanyepolitike ba mbere bari biciyemwo kubiri. Uko kwicamwo kubiri novuga yuko ntibafashe inzira y'ubwoko abo bazungu baje kudushiramo, kuko hari hatanguye kuba ingorane hagati y'abaganwa batwara. Ingorane yafashe umurongo wo kuvangura abiswe abezi n'abiswe abatare. Kubera kuko abazungu bari bashize imbere kuraba uwo boshobora gukorana yobemerera ko babandanya bakorana. Mwambutsa bamubonye yuko ari umuntu agoye, avuga ego uno munsi, ejo akavuga oya, kuko we yavuga ati jewe sije ntwara jenyene, ndafise abamfasha. Yafashwa n'ico bise Conseil supérieur du pays, inama nkuru y'igihugu. Muri iyo Conseil supérieur du pays rero yarimwo abantu bashaka koko kwikukira. Rero bafatanije na Rwagasore baratangura ingwano yo kwikukira. Rwagasore rero kugira ngo ayo moko ndemano abazungu bazanye ayagwiza n'ubu, ashira hamwe abarundi. Abazungu nabo rero baca bafata wa muryango bashatse gushira imbere, babemerera yuko bakora umugambwe